uragahezagirwa semana nzima nyene rukundo nyene ikigongwe. We wabonye Burundi ukarungika mutima mweranda ukaduha kukumenya. Turagukengurukiye semana nzima, uragahezagirwa, uragakundwa na bose kuko nawe uri rukundo. Hezagirwa semana nzima ko waravye giza Barundi, ukabaremesha bagowe, ukabaha imigisha, uri bima gusega. Mana nzima waradukoreye ibiruti by'abandi, none nahazwe. Nuhezagirwe kubwo rukundo ntangere wakunze twebwe Abarundi. Mana nzima nyene ubushobozi, turi ngaho imbere yawe kugira ngo dusubire tugusaba ikigongwe twebwe nk'Abarundi, kuko rimwe na rimwe turi bantege nke, dukora vyinshi bitaguhimbara. Mugabo kubera tuzi wewe uri kigongwe Mana nzima, tugirira ikigongwe kuri aho hose twagushayeko. Utubabarire kandi uturungikire mutima mweranda, agume atugumiza ku kiganza kagatima mpanuro, agume gaduhanura gukora ivyiza gusa. Utugirira ikigongwe se Mana nzima. Mana nzima twaje gusaba vyinshi, dusaba vyinshi kandi turazi yuko uduha utaduharuriye. Ikikorane kizekiwemwo imigisha Mana nzima, uzuduhe vyinshi, uduhe n'ivyo duha kabandi. Ko twakumenye Mana nzima, uratunatwe, uratumenyesha abandi bumve yuko turi abantu. Uraduha umutima mwiza se Mana nzima, ntiduze dusubire kubona ivyo twabonye. Uraduha umutima Mana nzima w'urukundo, umutima w'ubuvukanyi, kugira ngo tuze tuve muri rikoraniro twese turi bashasha, dukundana, tubabarana, umwe ahababaye uwundi ababaye, dutabarana. Mana nzima nyene rukundo, uyu munsi waruwuzi, iyi minsi ne tuzomara ngaha warubizi kuko ni wewe wabiduhaye kubitunganya. None iyi minsi uyishiremwo imigisha idasanzwe kugira Abarundi tuhungukire. Ntihagire umurundi azobona ko twaziye ubusa, tuze turonke umwimbu mwinshi, umwimbu uvuye muri iki gikorane. Mana nzima uhezagira umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane. Uzogume uduhezagira, ivyo tuzovuga vyose ntibibe gwacu, bibivuye mu kanwa kawe. Twebwe tuze turasama gusa, nawe ari wewe wivugira Mana nzima. Turazi kuri serukundo Mana nzima, kuri umugoroba turagukengurukiye kungene vyagenze kuva mu gitondo, turagukengurukira ku bumwe bwaturanze kuva mu gitondo n'ubu bukaba bukituranga. Ese Mana nzima vyoguma ukunyene tukaguma mu rukundo rwawe atawiyumvira nabi, kugira ngo tugume twese tuguhimbara mu nyonga zawe. Mana nzima uyu munsi wagenze neza kandi turagushimiye nibizoba nejo, kuko niwe ubitanga vyose, niwe uzihejo umuntu. Mana nzima ubu tugira tuve ngaha dufise ugweze, kandi uturinde mu nzira zose ducamwo. Urinde wa mwasi sekibi ntahave adutangira. Ivyuma tugendamwo turazi yuko bidasezerana, mugabo kubwawe se Mana nzima bize kudushikana amahoro. Aho dushikira mu miryango twasangira amahoro, twasanga akanyamuneza, twasangira urukundo. Tubane nawe igihe ibihe vyose, uduhe kugumana nawe. Erega warabitwemereye Mana nzima, igihe watubwira kuzoturungikira umuhoza, ukaturungikira mutima mweranda. None turagusavye rero Mana nzima, tugumane nawe aho tuja hose, mu miryango yose. Ejo tuze duhure dufise akanyamuneza kandi twese turi bazima. Uha inkomezi Imana n'abatashoboye gushika uno munsi, kugira ngo ejo bize bishoboke. Abagwayi ubakize, abafise ingorane zose zikureho Mana nzima, kandi turakwizeye, turazi ko ubikora. Hariho abataje ngaha kubera bagwaye, ubakize Mana nzima. Igisabisho cacu ucakire kandi kije kuri bo. Abari wewe wenyene wigenzereza neza Uburundi. Ivyo vyose tubigusavye tuzi kubiduha, kuko ni vya mbere niwe biduhaye, kandi tukwizeye ko n'ibindi vyose bizoza. Tukaba tuvyizeye muri wewe nyene butatu bweranda, wewe Data, wewe Mwana, wewe mutima mweranda. Amen.